tugira amahoro tugira amahoro sangwa amahoro ubumwe ibikorwa n'iterambere mu gihugu cyacu. Bavuze ngo ndi umushitsi mugabo sindi umushitsi bwego koko ndimvukira yo ngaha iwacu mu ntara nziza ya Gitega. Rero uno munsi naje gutembera mu ntara ya Gitega kuko kuva ngenwe mu mabanga yo kuba umunyamabanga mukuru w'umugambwe Cndd-Fdd ari wo mwahaye amajwi menshi n'ubwa mbere ngendeye intara ya Gitega. Naje rero kubaramutsa ubwa mbere mbanza kubipfuriza umwaka mwiza w'2017. Umwaka mwiza kuri mwese. Bonane. Ndabipfurije kuraranirwa muri uwo mwaka, umwaka watubera umwaka w'amahoro avuye ku Mana, umwaka w'imigisha n'iterambere mu gihugu cyacu. Ubwa kabiri rero uretse ko nazanye indamukanyo naje kandi nje kubakeza no kubashimira. Kubakeza kuko twaratabarutse. Murazi yuko umwasi yari yaciriye Burundi icobo. Hanyuma Imana nayo ikicanzo. None heraba ingene turiko twikorera ibikorwa vy'iterambere ryacu. Umwasi nawe ariko arakebakeba arondera uwo mufasha amuha n'utwarya. Maze iminsi ndavyumva. Ubu abo bari bahenze bagahungira hanze y'igihugu bavangwa igihugu bagira bagifate bakigira umunyota ngo baze bakigira umunyota batarimwo. Ubu nabo bararira kuko babaza bati none ko ca gihugu mwatubwira mutakigize kurya nimutureke dutahe. Abo bandi nabo kubera ibimaramare bakavuga ngo nimurindire ngo biriko biraza. Nagira ndababwire ko atabizoza bindi atari amahoro dufise atari iterambere turiko turironderera. Ahubwo rero bajya bahenzwe nibatahe kuko turumva yuko nabo bararushe. Kandi twabivuze ko barushe. Kuneza rero ya twese abarundi abo bahenzwe bagahunga igihugu nibatahe. Bajya babahenze burya ntavyo bazi. Bari basanzwe baranabahaye n'akabira basigare abanyamahanga. Hajya bibereye iwabo. Abahunze rero abarundi nibitahire n'abandi turazi ko bace bitahira iwabo. Nagira rero ndabaremeshe ndababwira yuko amahoro yaraje mu Burundi ntazosubira inyuma. Intambara yaraheze muri iki gihugu cacu. Ni muri iyo ntumbero rero dutegerezwa twese kwama twibuka uwayaduhaye ariyo Mana rugira byose. Ntabyo twari kwishoboza iyo ataba Imana. Nimwiyumvire aho amakungu yose yashaka ko Burundi buba Somalia canke Libya. Bashaka ko Burundi bubifu. Ariko Imana yarahagaze iti naho Burundi ari butoyi nzobuhagararira kandi ntaco buzoba. Ntitugira ubwoba rero nitureme kuko twegamiye umugabo Imana rugira byose. Abo basesa nkuyoze barashaka yuko ducanamwe biciye mu moko. Imana ikirabereka ko Uburundi twamaze kubumwe twasubiye kuri ka karanga kacu ka kera. Abarundi turi bamwe twose rimwe kanatsinda tuvuga n'ururimi rumwe. Imana yaciye ibagaragaza irabereka yuko ubu abarundi turi bamwe kuko dufise intwaro atari kajyanisha miryango nka za ntwaro zahitiye. Murazi ko intwaro zahitiye zahengamira ku gice kimwe cy'abene gihugu. Uno munsi dufise leta muhuza ihuza abarundi bose. Tugira n'Imana dufise n'umugambwe uri ku butegetsi uhurukiyemwo n'abanyagihugu bafise umutima umwe. Nico gituma nagira nsubire ndabasabe nabo batari mu mugambwe Cndd-Fdd sabasi ahubwo
n'abakunzi badufasha guhanahana ivyiyumviro kugira twubake igihugu twubahirije ivyiyumviro vya bose. Ntihagire rero uzobona uri mu wundi mugambwe ngo amwinube. Kanatsinda birateye iteka nk'ubu nabonye abo tudasangiye imigambwe bari ngaha. Nuvuga iki gikorwa ni gwacu twese. Kizokwigwamwo n'abana bose abarundi ndetse n'abanyamahanga bazoza ntituzobirukana. Aho Imana yaradukuye. Bashaka ko inzego z'umutekano zicanamwe. Imana ikiruturungikira mutima mweranda twese cyatuguma dufise umutima umwe. Erega bari bakurikiye shetani baratuvuyemwo baragenda kandi ntimugire ubwoba. Bajya ntibarabacu kuko iyo babacu twari kugumana. Bajya bari babandi bari bambaye inshato z'intama nahara amabingira. Twahora tubabona tugendana tukibaza ngo n'abantu. Kumbe yaramabingira. Bajya rero ntimugire ubwoba ngo mucike ivutu uko bagiye. Bajya bagiye ntibarabacu. Ahubwo abacu turi kumwe n'abandi bariko baraza. Barashaka kandi yuko Uburundi dupfa n'inzara twese bakatubona ngaha turi miguta. Badufatira ibihano namba bibaza yuko Imana itaduhaye umutwe nk'uwo bafise, itaduhaye amaboko nk'ayo bafise, itaduhaye amaguru nk'ayo bafise. Bavuze ngo badufatira ibihano mu vy'ubutunzi ngo dupfe n'inzara. Mugabo twaraye tuberetse ko abarundi bari baragaye arabagabo. Nimwikomera amashi. Abarundi turashoboye. Ahubwo nibo bari baraduhumya amaso kugira tuze tugume tubasega hanyuma nabo badutegeka ivyo bashaka. Erega baraza bakaduhenda umugumwe bati icujya wundi bigakunda mugubu ntibigikunda. Bari bazi ko zopfa n'inzara kubera twahora twama twicaye tuzerinze turindire ngo babagira neza. Twarabonye ko batarabagira neza. Ahubwo barabigirira neza bari baje kurya ivyacu. Bari baje gutungishwa n'ivyacu kuko Burundi buratunze. Iyo butaba butunze ntibari bose kuduhundarako ngo Burundi babugira ifu. Novuga hari akaryoshe ngahe wacu. Aho karyoshe rero niko Imana yaduhaye dutegerezwa kwama tubungabunga. Nashaka kubanza gukeza abenegihugu b'Inyarusange. Murateye igomwe koko. Iri shure muri yubakira n'ishuri Gitega. Nagomba kubakeza ndabashimira kandi ndabasaba mwikomera amashi. Nagira cyane nkeze imboneza yanyu y'imvukira umugwiza atunga kazohera venera. Uyu mugwiza atunga kazohera venera arabaye rurangiranwa, arabaye akarorero, arabaye imboneza y'abandi bagwiza atunga mu iterambere. Aho usanga hariho n'abatunze kumurusha inshuro zitanu muga ntibarakorera inkomine yabo nk'ibi. Kubona afati ya mbere akavuga ati twese abenegihugu umwe wese ufise icarushije uwundi agiterere twubake ishure ry'akarorero ngaha muri ikomine yacu. Agaca afati ya mbere wenyene kuko niwe yabona yuko yo bafise ico yishumbije kurusha abandi. Hanyuma abandi nabo bati natwe tuzozana amaboko tuzoza turashigikira gushikaho bigenda neza. Natangaye numvise ubwa mbere abantu bara bavuga ngo ni ishure prive ko ryo kwa kazohera. Kumbe ni ishure ry'abenegihugu b'Inyarusange rizokwigisha ubuvuzi. Murumva yuko ari iteka muri komine Nyarusange. None muri Gitega burya niwe mugwiza atunga wenyene dufise. Nagira rero sabe Gitega iba karorero abagwiza atunga b'Igitega umwe wese mu ikomine iwe agende akore ibishoboka byose bw'iri komine yiwe nawe habemwo ikirore nk'iki. Umugwiza atunga wese nagende mu ikomine iwe nawe afate yicane n'abene gihugu muri iyo komine nabo bubake ikintu kibatera iteka. Sabo gusa kuva ngo abagwiza atunga.
abantu bose bagize ico birengeje nibaze badugane abadafise ico birengeje, kuko utagira amahera afise amaboko. Udafise amahera naho yoba amugaye urasanga afise itongo yovuga ati ritongo nanje niryubakwe mwiki. Umwe wese raterera ico afise kugira ngo duteze imbere igihugu tutazeyinze. None ngaho Nyarusange bamwe bavuga ngo nabagira neza bari bwaze kubaka ishuri nk'iri. None mwumva barabagira neza. Mbega abo biyita bagira neza kuri babo barimisha amamashine, ko tutigeze tubona bazana amamashine ngo natwe tuve ku isuka turimisha amamashine. Mwumva baradukunda, hajya badukundira ko dufise. Ubu rero natwe twarababonye, twarabahinyuye, ubu bazoza dukorana, ntibazoza baje kudutegeka. Nagira ubugira gatatu mpereje kubamenyesha yuko intambara yaheze mu Burundi itazogaruka. Irya ntambara ijanye n'ubwicanyi iryaraheze. Mugabo nagira ndababwire yuko hariho urugamba dusigaranye, n'urugamba rwo kurwanya ubukene. Ubukene ni umwasi mubi, ni umwasi mubi ubukene. Bavuga bati aharaye inzara hazinduka inzigo. Mwumvise ko ubukene ari bubi? Umukene iyo ukenye abatunzi bagutwara ku kagozi bagukoresha ivyo bashaka kugira ngo bakugaburire. Hajya hose baturondera baza baraducamwe imice, bashaka yuko tuzokuba turi abakene hanyuma badukoresha ivyo bashaka. Ubu rero twebwe tuve hasi twikorera ivyo dushaka biduteza imbere, turwanye ubukene. Kandi ubukene ntibugoye kurwanya. Inzira ya mbere yo kurwanya ubukene no gukura amaboko mu mpuzu, kudata umwanya. Ico nico ca mbere. Hajya twese abenegihugu b'abarundi twovuga tuti ku munsi dute ayo masaha yo kuryama gusa, ayandi masaha yose abe ayibikorwa. Mu myaka itarenga 2 tuzoba dutangwe gushora ivyo twiyimburiye hanze. Reka ndabereka igituma. Uno munsi muraraba abari mingene bangana, murabirirwa ku marigara ingene bangana. Mugabo bose ntibagwaye kwashi, novuga ko barya. None barya ivyo bakuye. Barya birirwa kwirigara nibo baduteye ubukene, kuko bazakurya ivyo batarimye. Kurya ivyo utarimye naho ni nko kunywa amaraso y'abandi. Mwijambo ry'Imana barabivuga neza bati usivye gukora cusiba no kurya. Mwibaza ko ari kubera iki Imana ivuga tusivye gukora cusiba no kurya? Usivye gukora ukarya ubunyoye amaraso y'ababiriri icuya, ubunyoye amaraso y'ababirimye. None kunywa amaraso y'umuntu si igicumuro? Nagira ndabwira umuntu wese ajya atakoze n'umunyabicumuro ni shetani. Kandi izo shetani tugiye kuzigwanya twivuye inyuma. Aha ndabivuze nk'umunyamabanga mukuru wa Cndd-Fdd. Saba abari mu mugambwe Cndd-Fdd, kuva ubu udutangura urugamba rwo kurwanya ubukene. Abarya batakoze tubita ifuku. Ifuku nazo tuzigira inama zose tuzigwanye, kuko uburyo ibyo atarimye n'ifuku. Abantu bari ku marigara n'abasi bacu. Maze iminsi nzunguruka mu gihugu cy'u Burundi. Nayi Gitega kuva itariki 1 ndiko ndazunguruka mu makomine ndaba, kuko nanje nari naje gutembera iwacu kugira ndabe ico twofashanya mu iterambere. Barambwiye yuko abene gihugu benshi bacitse inkokora zo gukora kubera iyo barimye baca babibiba. Abantu biba mu mirima biba imbyimburwa mu mazu baragisibije. Abo rero nasanze atari abandi nibajya abirirwa ku marigara. Muti kubera iki? Bajya abirirwa ku marigara murabona bagwaye kwashi? Ntibagwaye kwashi. Bambaye impuzu imeshe, bambaye ibirato. None babikura he ko badakora? Barya ivyo bakuye he ko badakora? Bambara impuzu bakuye he ko badakora? Bambara ibirato bakuye he ko badakora?
no kuvuga nibo biba ijya mirima. Ndababwiye muri mwese ninde yokwemera gupfa n'inzara bagahamba abona ahantu hari injya, kubera abo ntazo bafise ntazo barondeye baca baja kwiba. Ubu rero abo nibo fuku, reka rero turondere ingere tuzigwanye izo fuku. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati no kwigisha ukundisha igihugu yabivuze arabisubiramo. Jewe simvuga ngo ndahanura, ahubwo tubagwanye bumve ko ari abasi b'u Burundi, abantu birirwa kwirigara. Umubandi ashaka kuzoja kwiba umuntu yirirwa yicaye hajya kwirigara, niho yinyegeza hajya mwirigara, hanyuma ku mugoroba akaja kwiba ku muhana wo kwanaka. Kwirigara niho badoririya aho biba. Rero ayo marigara nitwaba dushaka kugwanya abasuma, ubwa mbere tugwanye amarigara. Nitwagwanya amarigara ntawe uzosubira gucika inkokora, kuko bajya ari kwirigara bazoca bakora, bakoze bazokwimbura. Nitwimbura twese tuzogira umusesekara, uwo musesekara gushika tuwushora hanze. Hariho abahora badukangisha ngo nta madolari dufise, tuzobishora hanze, tuzozana amadolari. Hanyuma ayo madolari aca dufasha rero gukora amahinguriro meza gushikaho turazoba dukeneye amakungu, ahubwo ari amakungu azoba dukeneye. Kurwanya ubukene rero mwumvise icya mbere no gukura amaboko mu mpuzu, twese tugakora. Ikigira kabiri no kugira amagara meza. Kutagira amagara nawe ukora amaboko mu mpuzu ntacyo uzokora. Amagara meza ahera hajya muhira aho utaha. Birababaje gusanga umuntu w'umugabo afise amaboko n'amaguru akomeye adashobora kuba afise akazu ka sugumwe kapima ni metero 10 n'imiburiburi. None abayananiwe ni iki? Amagara meza ahera hajya muhira, gusukura muhira no kurondera ivyo ufungura, kugira isuku nico kintu ca mbere gikomeye. Amagara meza kandi suku ry'uburozi. Ijya kanyanga za rutuku, izo za kamboca, izo bavuga ngo numukorora jipo, izo zose nuburozi. None nitwiroga tuzobaho gute? Nagira ndabwire nitwaba dushaka iterambere tubanze twubahirize aya magara yacu. Kari murazi no mu ijambo ry'Imana bavuga yuko uwo mubiri wacu ari iki? Ni ingoro y'Imana. Murazi yuko mu mugambwe Cndd-Fdd twebwe Imana twayihaye ikibanza ca mbere, niyiri imbere yacu kandi niyo yamidukiza nizodukiza neco. Kirazira rero ko twonona ingoro y'Imana, umubiri wacu. Tureke kunywa ibiyayura mutwe, tureke kunywa bijya birozi mwebwe mwita ngo ni inzoga. Turafise ibitoki bivamwo inzoga nziza, turafise amasaka avamwo inzoga nziza. None tuza kurondera ivyo vya kanyanga tubironderamwo iki vya rutuku? Kubera iki dutagana ibitoki vyacu? Nitwaba dufise ibitoki bike nitubitere bibe vyinshi, hanyuma turonke urwagwa ruryoshe gwiza. Turima amasaka turonke impeke iryoshe. Mugabo tureke kwiruka muri izo za kanyanga. Ikigira kabiri kugira ngo dutere imbere. Ikigira gatatu no kumenya ico urondera. Kumenya ico urondera. Bene gihugu twumvikane, aha ni nk'icigwa tugere tugitahanye, umwe wese acagenda kugipima iwe. Iyo hageze muci mwese umuryango wose uzinduka kuvoma amazi, bakuzuza nk'ingunguru 4 zo gufyatura amatafari yo kubaka inzu. Mugabo iyi inzara iteye amatafari ntimuyarya, sivyo? Nimumbwire ko mbese inzara iteye murarya amatafari, murarya inzu. Iyi inzara iteye icambere urondera ni ivyo kurya. None muri mwese ninde arafata umuryango wiwe n'imiburiburi ngo avome ingunguru y'amazi imwe kugira avomere imboga canke intore canke amashu yateye hajya impande y'urugo? Kuko yoyo inzara yiteye ucubirya. Kandi bavuga ngo uwuhimvye ntabura harara, sivyo?
ubuhimvye ntaburaharara muga ntiwobesha ngo urafise inzu wabuze ivyo urya n'inzu ntaco bikikumariye kuko ntatira ukene ntusinzira. Nagira ngo ndababwire ico cigwa tukigendeko. Iyo urimye intore zeze urazishora ugacugura ibiharage ukagura ifu ukagura igitunguru, none igitunguru wakirimye muhira uba wavomeye naco nyene, ukagura umunyu n'amavuta, hanyuma ugaca utahana ugaca ufata izindi ntore zasigaye muhira ugacumba neza ubugari ugakoza. Nimwumva ko urimye intore uba urimye ibiharage, urimye amashu nuko nyene, warimo ibitunguru uko nyene, warimo irengarenga uko nyene. Naho urimo umusoma genda ku isoko muzosanga bashora imisoma bashora irengarenga, none wewe kutarazirima ngo ushore kugira ngo ucugura twa tundi wipfuza. Twama twidoga ngo imvura yataze mugaba amazi atari ku birometero 2. Nimumbwire ngaho Nyarusange hari ahantu ugenda ibirometero 2 utarashikira amazi. None ko mushobora kuja kuvoma mu mwonga amazi yo gukanyaga ubudongo, ko munanirwa no kuvoma amazi yo kuvomera izo mboga muhira, nk'ubu murabona izuba rimaze iminsi ritaka sivyo? Nta kintu ngaha muriko murabona. Rumva nagira ndababwira yuko kugira urwana urugamba rw'iterambere ubanza kumva ko wiyumvira mu mutwe. Aha nk'ubu izuba rimaze indwi ryaka imvura itaguye uca utangwa kubona uti inzara irashobora kuza, reka ndabe ico nzorya. Muribuka incabwenge ya mbere Yozefu muri Bibiliya, niwe yarotoye avuga ati nimwimbura ingano nyinshi muzibike kuko hazoba amapfa, kugira ngo ayo mapfa niyashika duce turya ivyo tuzoba twarimbuye. None namwe iyo mubonye imvura imaze iminsi 5 itaguye ca mwiyumvira ikindi kintu kimwe, mwiyumvire muti ubwo amapfa ntagira atere, uce wiruka uce utera imboga muzivomere kuko amazi ari hagufi, kuko izo mboga naho imvura izoshirwa hirya y'ejo ziguma ari indya, hanyuma inzara iteye uca uzikorako. Nashaka rero kubakebura nitwa dushaka kurwanya ubukene duhere kurondera ivyo dufungura. Ibi vyatsi vyose bitaribwa mbona ngaha tubihindura ibiribwa. Bamwe bicaye kwirigara hari abantu barabavuga ngo amatongo yaraze. Nzokwemera ko amatongo yaze igihe ntazoba nkibona ibibara, nzoba mbona ko ivyatsi vyose biri mu Burundi ari biribwa gusa. Aho muzoheza mumbwire ko amatongo yaze. Mugu no munsi amatongo ntaraga kuko ndacabona ibibara, ndacabona ahantu hari ivyatsi bitaribwa. Ivyatsi bitaribwa tubihindura ibiribwa, hanyuma tuze turabiyo nzara aho izoca. Kuko umwasi adutegera ku nzara ngo inzara irazaragiza, umwasi adutegera ku nzara. Ibuka muri Bibiliya kandi Yakobo na Ezawu, Ezawu umugisha we wagiye kubera iki? Wagiye kubera iki? Inzara. Imana ari yaramuhaye umugisha muga kubera inzara aragurisha umugisha wiwe, aragurisha ubukuru bwiwe. Yakobo yari bikorwa yama yifitiye we ivyiwe vyiza biryoshe arya akigirira n'umugisha. Yari mutoyi mugabo uwo mugisha wavuye kuri Ezawu uja kuri Yakobo kubera Ezawu afise inzigo n'ivyo arimye ntivyimbuka. Twebwe rero abarundi ko dufise umutima umwe, ko dufise umutima umwe no munsi Imana yamaze kuduhezagira. Ubu rero dukore muze murabe bajya bita ibihangange nibo bazoja hasi yacu natwe tuduge hejuru yabo. Nitwemere gusa dukore, none ntitubishaka natwe kuba hejuru. Bakavuga ati Burundi ni gihangange, hamwe ibihugu byo kwisi yose bivuga biti tuje kuraba ubwo Burundi. Uno munsi mu miseze babuvuma bakaducira imizi kuzimu, mugabo ndababwire mu misiza bazovuga bati tuje kuraba bwa Burundi kuko twasanze ari gitangaza. Ibuye ryatawe niryo ryabaye iki? Mwarabonye Uburundi bari badutaye mugatu kuba duhagaze rugabo. Ndakunda umuntu yanditse rujya ruririmbo Burundi bwacu, warapfunywe ntiwapfuye, twarapfunywe ntitwapfa. Ndababwire ndabaremesheje kuva ubu aha twazutse utujya tudugerera
tujya tubona ijuru ntihagire umuntu acika inkokora mugabo twemere ko dushaka ico ciza dukura amaboko mu mpuzu dukore ubwo bwari ubuhinga ndiko ndabigisha bw'ingene rutera imbere aho navuze bimwe hari ibindi muri mwese kuko genda umwe wese yigiwe ico yokora kugira ngo ntihagire inzara izosubira kumufata umwe wese ntakibuze kera tukiri abana twiga muri primaire abantu burunganwe ndazi yuko 90% twagiye mu windwi twese dufise inkoko n'inkwavu muhira nibambeshutse ndabeshaga yemwe mbwira uno munsi umunyeshuri niwiga muri secondaire ntagira n'imbeba y'ikizungu mugabo atunze telefone ndabatwenze itelefone nzari arayirya se wiwe asaza atagira amahera kumugurira ibutura arayigura muri irya telefone nagira ndababwire ko telefone ni igikoresho ukoresha uri kurondera iterambere kirazira gukoresha telefone atakini kwinjiriza none aba banyeshure irya telefone irabazanira amanota nabwiye abakobwa b'abanyeshure bageze gusukura urugo gukubura benshi kuwa gatandatu barakubura gushika kwibarabara kuva muhira gushika kwibarabara impande y'inzira hari utwatsi twiza dutoshe kubera atujya duse azarakuburiraho nababwiye nti nibahatera amashugwe itomate canke piripiri imbuzi kuko ayo mashugwe niyama hari ikintu azohakura naho hari numwe aravyimviraga yemwe abanyeshuri muri ngaha abakobwa cyane cyane hari numwe aravyimvira gutera utwo dushugwe twiza cyane tw'udupiripiri imbuzi canke itomate hajya impande y'urugo gutyo utwo dushugwe hanyuma twamye ukadukuramwe ikintu nagira mbwire abanyagihugu mwese ninde yonanirwa gutunga inkoko zibiri abagabo bari ngaha mwese ninde yonanirwa gutunga inkoko zibiri imiswi ibiri nashira utoki hejuru umuntu yonanirwa gutunga imiswi ibiri nta numwe nagira ndababwire kuva uno munsi umugabo wese yiyemera n'imiburi buragira imiswi ibiri muhira umugabo wese yiyemera ngira ndababwire igituma imiswi ibiri ntigoye korora kuko je nkiri umwana nabigira imiswi ibiri niyo bavuze ngo uyizirike uca wubaka akazu k'imetero imwe kuri zibiri ukashinga uturenga cyane utundi duti kugira ntizitoroke ugaca ugasakaza ivyatsi hanyuma ugaca ujaga ukarondera ibisindu ukarondera imijogojo uraza kugaburira n'utwatsi uzigaburira zirarya kandi zikata amagi zikaberura nagira ndabwira igitondo ndabwiye imiswi ibiri inkoko ikuze igugwa ngaho ubu simusi 10,000 mugo umuswi ugugwa 2,205 sivyo umuswi ucutse nta mahera bisaba rero akomeye kuko ni wawe wabuze iyo miswi ibiri genda kwa mugwiza tunga kazohera uhakora iminsi 5 ni wakora iminsi 5 uzohakura imiswi 5 iyo mwumvise inkoko y'ikirundi ni imashini ibundikira ni inkoko itamagi kogereka imashini ibundikira amagi ikibundikira wowe ukishyiramo uti imiswi ibiri ishaka ko izovamwo impene 5 imiswi ibiri irashobora kuvamwo impene 5 biva ku ngene wavyiyumviriye murumva yuko inkoko igugwa 10,000 none ugwajije umwana wakakwaka 5,000 wumva urinda kuja kwazambira umugenzi aho ucugurisha inkoko imwe irabundikira amagi 10 none si kuveze ndabivuge mu gifaransa ni kuveze pondeze hari habirwa baravuga ngo singira imashini yo kubundikira amagi inkoko z'ikirundi zita amagi zikongera zikaba imashini zo kubundikira amagi umugabo rero yiyemera ndababwiye inkoko nayo ito biri kwirayerera itoratora urashobora kuyigaburira ko twebwe twazigaburira mu mpesha bavuze kuzirika inkoko twazigaburira ibisindu bwa muduri bumwe bwo mu bisindu burya nibwo twaca tugaburira inkoko aho ndiko ndavyigisha abana kugira namwe mukure muza muragira akagambi nta muntu wo gukura atazari yumvira ico yokora inkwavu nico kimwe urukwavu zuriyahirira utwatsi uzana gusa nta yandi mahera rugusaba wabuze umutahe ugura agakwavu gatoyi agasuguru n'akavyara
genda ukorera umuntu acaguha kuko umutahe ni wewe nyene. Twese rero tugendana umutahe ngaha turawufise. Aha turawufise bitwiko turakora none ntitwe dukoresha umutahe ntituzoronka inyungu. Barya abana nibiga tuzoba turose inyungu. Aha ndiko ndababwira ubuhinga bw'ingene umuntu ashobora gutera imbere mu rugo rwiwe, ashobora gutera imbere agateza imbere n'igihugu. Kuko iyo uteye imbere yanko kuyishoye, uyishoye uraronka ugataga taxe na leta ikaronka, leta igacironka amahera yo kubaka amabarabara uzocishamwe ivyo ushoye. Muravyumvaga yemwe? Aha twagira uwo mugambi twosubira kuvuga inzara mu Burundi. Umwe wese navyiyumvira, navuze nti umwe wese acagenda atahanyako. Ubwo n'ubuhinga bwo kurwana yangwano y'iterambere. Nzogaruka umwe wese ambwira aho yananiriwe ndamufasha. Muravyumvise? Nzoza ugendera komine Nyarusange twicarane, umwe wese ambwira aho yananiriwe mpeze ndamufashe. Mugatwumvikanye avuga aho yananiriwe. No kuvuga azoba yarakoze hanyuma akavuga aho yananiriwe. Kuko ndamaze kubona hariho abantu b'ibigaba. Iyo twavuze ngo tugire ubuzu bwa sugumwe busukuye, hariho umuntu aza kubwira ngo bisaba uburyo. Nimusubire kuzera inze bene wacu. Amabaka Imana yaduhaye ngo tuyakoreshe. Nimwiyumvira uragiye kuimba akazu ka sugumwe kuwo muntu atarafise umwanya w'umukozi wa leta dufate cyangwa umugwiza atunga. Urakimvye wimvye metero 15 araguhemvye amahera. Wumvise wa mutaha ufise ukuvyariye amahera urungutse. Hanyuma ugaca utaha muhiri wawe bikakunanira kwimba metero 10. Ivyo bintu birumvikanaga yemwe. Ingene ushobora kwimbira uwundi akazu ka sugumwe keza mugabe wawe kakakunanira. Hanyuma twaja ukaberekana mugaca muvuga ngo bikeneye uburyo bwo ngurabona nkaho hejuru ngo idare ngo bushirako ibeto. Reka ndababwira uburyo bworoshe. Ugacugura imbaho ugasasako neza. None imbaho ntizozwa. Zirozwa. Ugasasa kwimbaho. Benshi agacavuga ngo amahera naho ndayakurehe. None yayandi yaguhemba wayashizehe. Amwe yaguhemba igihe wimba kakazu kasugumwe imetero 15. Uko nzi yuko ku metero yaguha nk'ibihumbi 5. None ayo mahera arayakunaniye kugura mwimbaho zo gusasajya hejuru. Iyo uba warashaka kubaka akazu kasugumwe gasukuye uba warakubatse. Nagiye uzobesha ngo yananiwe kubaka akazu kasugumwe kuko amahera murayagendana nayo nyene mwebwe mutahe uwo mutahe Imana yabahaye ni muwukoreshe mu bwenge muzobona mwese mwateye imbere. Nico gituma nababwiye nti nzoza umwe wese asigurira ingene aho yananiriwe. Avuga ati nari nagerageje mutama mugabo jewe cananiye niki mugabo ntagire uzovuga ngo yananiwe atarakora. Tangura umwe wese akora icyo ashoboye. Umwe wese akoresha umutaha afise Imana yamuhaye uko nyenari. Hanyuma muze murabe ko tutunguka. Abanyeshure abavyeyi dutanga amahera tubarungika kwiga. Nimumenye yuko ujya ari umutaha umuvyeyi abaguhaye. Nawe uwo mutwe wawe genda ushemwe ivyiba kugira ngo ari buzogaruka umuteza imbere. Umunyeshure ayobewe nta muntu aba yamutumye kuyoberwa. Dutuma abanyeshuri kumenya. Umwe wese nagenda afise umugambi wo kumenya. Kwiga mu bigira umugambi. Hanyuma muze murako tudatera imbere. Erego uteye inyuma mu mutwe, ututera inyuma n'ubuzima bwose. Rero nico gituma abanyeshuri naho ndabahamagarira kumva yuko kwiga ari umugambi, bawugira umugambi kandi umugambi wunguka bumve ko bazokunguka. Novuga byinshi noraranga. Kuko cyo ndabazwa n'ingene bama bavuga ku isi yose ngo twe turi igihugu cyanyuma gikenye. Ngo nitwewe turabanyuma mu isi yose. Mugabo abo babivuga jewe mparanje buraya. Ugiye kumuramutsa ugasanga ageze gufungura ntufungura. Akubwira ngo wewe nturimwo. Mugabo twebwe iwacu uretse ko tumufungurira turanamutekere ivyaza kurya atashe muhira. None turabakene bahehe. Nibareke kubesha. Bobi wabo ntushobora no kwiyubakira inzu. Muga twebwe iwacu turiyubakira inzu. None twubakishe ivyo dukuye he. Niba baba twubakira amazu ko twe tuyiyubakira. Mbega ko bavuga ngo turabakene. Inzu ipangwa kuranga he ko bobonze yuko babaho bapanze.
reka bajye bazungu leta itabagaburiye nabo nyene ntibarya mugabo twebwe turakoresha amaboko yacu tukarya none nindakenye muri bose isani yingigurwa ngahe ko turi igihugu cya nyuma ku isi gikenye ko murambona ibihugu birimwo abantu b'amagufa gusa ubona amagufa inyuma ko bataravuga ko bikenye nugira baduca inkokora nagira yo ndabaremeshe hajya nugira baduca inkokora hajya azavuga ngo murabakene nugira tuze kube turirimba ko dukenye hanyuma tuzopfa dukenye nitwaguma tubiririmba ico umuntu yiyaturiye nicaba nagira ndabwire kuva uno munsi umurundi wese avuga ati turabatunzi twumvikane turabatunzi bishe mu mutwe bitahane urabe kweje utacutunga uzosubira kuva ko ari umukene naje ku ruhande turabatunzi kuko Imana yaduhaye igihugu ciza cyane ico ni cyambere mwumvirize umutahe dufise Imana yaduhaye igihugu ciza cyane murazobaza ku isi yose mu Burundi nta camwa na kimwe kiba ku isi kitaba mu Burundi mugariho ivyamwa biba mu Burundi bitaba ku isi yose muramaze kubibona hariho ivyamwa biba mu Burundi udashobora kuronka mu ibindi bihugu byo ku isi mugabo nta camwa na kimwe cyo ku isi kibaho kitaba mu Burundi turafise umutahe rero igihugu ciza imvura igwa amezi 9 canke 8 mu mwaka ni igihugu ciza cyane ubugira kabiri dufise umutima mwiza kandi dufise umutima wo gukora abazungu batugaha harimwe yavuze ati genda muri abarundi bariko bubaka inzu y'igorofa ntibazozana vya vyuma biduza isima none turiko turayubaka singiye hari vya vyuma mubona mwagenda iburaya ntibashobora kubaka inzu y'igorofa batarose bijya vyuma none mwumva ari abakozi nico gituma bakenye twebwe rero turabakozi dukoreshe rero uwo mutima dufise wo gukora dutera imbere twavyumvikanye nzoza munyereka ivyo mwakoze hanyuma ubuzo yarananiwe nabambwira aho yananiriwe ivyo niwo mugambo ukomeye wa Cndd-Fdd turiko turakora dusavye abandi bindi migambwe nabo ko boja ku mugambi w'iterambere kuko ni rusangi uwo mugambi tuwuhurireko tuwuhundareko mu myaka 2 abarundi baze basigara urangiranwa dusigaye dushora hanze ivy'iwacu tutarinze kuzera inze Angre chimique bavuga ngo amase y'ikizungu amase y'ikirundi aramera kurusha y'ikizungu nagenda bibabwira genda murabe impande y'amabarabara mu miserege utwatsi tumera ingene dusa neza bahagishiza amasa yayo hari inka impande y'barabara hatunze tujya twabongeye turavomera isi tukongera tukagaburira isi rero nimufate ibyo izanyabarega burya n'amase akomeye cyane niko karorero ntagira umuntu numwe azosubira kuvuga ngo nabuza amase niba babuza amase genda ukubure iri barabara ryose uraye kutaronka amase genda muhinyuze nimwamuvuga ko ndabahenze ajya n'amase genda murabe impande y'barabara namwe murabe utwatsi twahingere dutoshe neza none nimwumva ko ari amase genda rero mudutware haji iwanyu muce muduteramwo izamboga nababwira ndangirije ngaha nshima kugweze mwanyakiranye ko mwanyakiriza ibikorwa ndanezerewe cyane kuko iyo mutanyakiriza ibikorwa ntacyo mwaba murimwo nari kubatwenga none ko bayakiriza ibikorwa iki ni cigwa nahakuye kandi ndizeye yuko nzogaruka nsanga Nyarusange umugabo wese avuga ati je nta bihumbi 10 vyomfunga ndavyizeye none imiswi 2 si ibihumbi 20 twabivuganye umunsi wese ibihumbi 10 none mumva ari ibihumbi 10 zose yagufunga nzengaruke sanga umugabo wese avuga ati jewe nta bihumbi 10 nobura nuwozana iki umwanya wari wo wose umwe wese abishire mu mutwe nzengaruke nsanga bose muvuga muti yaratwigishije kandi twaramenye ni vyiza cyane nkabamengejeje ngaho ndabifuriza ibihe vyiza umunsi mwiza ibikorwa vyiza Imana ibahezagire kandi bandanye ihezagire Burundi murakoze